Sali bakunzi ba Mabegi Burundi, uno munsi twifuje kandi kubaganira ku bijanye n'ivyo abantu benshi bamaze imisi bumva vya AI canke Artificial Intelligence. Urashobora kuba iryo jambo atari ubwa mbere uryumvise canke atari ubwa kabiri. Rero twagira ngo tubasangize ubumenyi. Mbega AI niki, ikora gute, yaje gute, ijejwe iki, ifise akamaro kayo? Rero AI canke IA canke Artificial Intelligence canke Intelligence Artificielle mu gifaransa bishatse kuvuga ubwenge bukorano, ubwenge buhinguwe. Rero Intelligence Artificielle irakora ibintu vyinshi ikoresheje ubuhinga, ubwenge bushaka kugomba gusa n'ubw'umuntu, aho mbere ishobora kukuzanira ifoto imeze uku canke ikakuzanira video imeze uku bivanye n'ico wayitumye. Irashobora mbere no gukora ibiharuro, ikaguha inyishu, igakora ibintu vyinshi. Rero urashobora kwibaza Intelligence Artificielle ni umuntu, ni ikintu, ni ibiki? Rero Intelligence Artificielle ni systeme nkuko bashira mu matelefone, ni systeme bakoresha, ni ukuvuga ni bwa bwenge bukorano nyene bayishira mu bintu bitandukanye, maze ivyo bintu bayishizemo vyose bigakora nk'aho umengo ni umuntu nyene muriko muravugana canke uriko urakoresha mu gihe uriko urayikoresha. Rero Intelligence Artificielle irafitiye akamaro kaniniya cane gose abantu mu mibereho yabo, na cane cane mu buzi, aho ubu kenshi ubuzi bwinshi buriko burakorwa n'ibikoresho vyashizwemo ubwo bwenge bukorano, aribwo Intelligence Artificielle. Aho twovuga nk'amatelefone, abamaze imisi baja ku ma TikTok, ku ma WhatsApp, ku ma YouTube, eka mbese ku mbuga zitandukanye muramaze imisi mubona ubu video. Mushobora kwibaza muti mbega ko bimeze ibi ko mu buzima busanzwe bidashoboka, ko tuzi imbwa idashobora kuvuga, ko tuzi inkende idashobora kuvuga, mbega ibi tubona aha bimeze gute? Urashobora kwibaza yuko bagiye kuzifata ziriko ziravuga zikavuga. Aho ibambewe Intelligence Artificielle ni ivyo ushiramwo ukayitegeka, maze ico kintu washatse kikaba. Urashobora kubaza uti Intelligence Artificielle ko twumva abantu bashobora kuyikoresha nk'uko tubashobora kuyikoresha mu kubafasha mu mibereho ya buri munsi. Intelligence Artificielle nivyo irashobora kubafasha, aho twovuga nko ku bantu batunzwe, nko ku bantu bakoresha imbuga cane cane izihwaniro. Umuntu arashobora kuba atoshobora kuronka ifoto, dufate y'umuntu ashaje ariko arakina umupira, ariko rero tuyifashishije ya Intelligence Artificielle arayibwira ivyo ashaka, hanyuma ikamuzanira wa muntu. Urumva ibimufashije kuronka ico yariko ararondera kugira atange ubutumwa runaka. Rero Intelligence Artificielle baranayikoresha kandi mu guca amahera, aho ishobora akazi we wibereye muhira akaba ariyo uriko urakoresha. Aho twotanga akarorero nko ku bantu bajejwe kugira amaraporo. Intelligence Artificielle urashobora kuyikoresha uriko uragira amaraporo yo ku kazi canke amaraporo wewe uba ukeneye yuko ukora, ukayiha amadone hanyuma nayo igakora ibikurikiye. Intelligence Artificielle urashobora kubibaza muti none kugira umuntu ayikoreshe bigenda gute, bicira hehe? Rero Intelligence Artificielle kugira uyikoreshe uri ku muntu usanzwe, nk'uko umuntu asanzwe, nk'uko kwanje, nk'uko kwawe, bwa mbere urategerezwa kuba ufise igikoresho gikoresha ubuhinga bwa internet. Ico naco gishobora kuba ari telefone, imashini canke ikindi cose gisa nk'uko gikora nkavyo. Rero kugira uyikoreshe uca ukenera, hariho ama application canke
amasite web akoresha izo intelligence artificielle ushobora guca wifashisha ugashira mu ico gikoresho cawe maze ukayikoresha. Ego si zose zikunda kuzikoresha kuri gusa, hariho izirihwa hariho n'izitariho. Rero mwizo zirihwa muravyumva akeza karigura, nayo usanga ikora vyinshi, izitariho nazo zigasha zikora ibigereranye ku rugero ruto. Rero intelligence artificielle twovuga ifise akahe kamaro muri kazoza, ifise akahe kamaro mu mbereho y'abantu. Murumva icambere twavuze irafasha akazi ikagabanura aho umuntu yokoresha inguvu nyinshi, umuntu agaca yishiramo ikamufasha gukora. Ikindi kigira kabiri, intelligence artificielle irafasha kugira ngo ivyo wiyumvira yuko bitoshoboka bigashoboka. Mwokwibaza muti none ikintu gifise akamaro kiragira n'intambamyi. Ego cane, intelligence artificielle nayo nyene iragira intambamyi. Muti gute? Umuntu arashobora gukora ifoto nk'iyi canke agakora nk'iyindi atariyo yifashishije iyo intelligence artificielle. Rero utabiravye neza ugashobora kugira ngo niyo kandi ngo nivyo kandi atarivyo. Rero urumva uyikoresheje nabi naho yashobora guca ifasha mu gusakaza amakuru y'ibihuha, mu gusakaza ububeshi, urwanko canke ibindi bintu vyose bifatiye ku bubeshi. Rero intelligence artificielle ni nziza mu gihe wayikoresheje neza, kandi ikaba mbi mu gihe wayikoresheje ufise intumbero yo gukora ibintu bibi. Ariko muri rusange intelligence artificielle yagiyeho kugira yorohereze abantu mu buzima bwabo bwa misi yose. Amakuru menshi kuri intelligence artificielle nzogenda muyaronka kuri ino channel ya Magagi Burundi. Tubasaba rero mubandaye mugira subscribe, mugire jeme, mupartage n'abantu bandi kugira baze dusangire ubumenyi twerekeza iyi sigana. Ayandi makuru tuzoyabashikiriza byinshi kuri intelligence artificielle canke AI canke IA. Merci, murakoze. Ciao ciao.